Yes, no, party a show for free. Trabalha Agachou. Irrefrequent. Oh, it's summertime. Arnovic. Oh, it's summertime. Yeah. Imbeho hija we gonna party. We celebrate. Yeah. We gonna dance. We gonna dance. Ibokano, bikinino, ikorano. Yeah. Show your love for the time. Dusabe mu buhinga bw'ivyuma badukuriye ku nimero ntiharagira ko batelefona. Babatangura kudutelefona. Taratangura kutumire wacu. Yes, umuntu ari mu buhinga bw'ivyuma c'est sûr ko yaryohewe cyane na zino vibe dufise muri kano kanya. Turi kumwe na Arnovic ku bantu basanzwe bazi kahise ku muziki canke bazi umuziki no muri uno munsi. Baramutse ko ari umuririmbyi mwiza cyane yandika neza imiziki myiza. Twaramenye mu ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye sindo kuri Rwanda dondagura imwe zibiri zitatu aririmba neza yandika neza bamwita uwo ku mashuha. Welcome baba. Thank you so much. Uramize neza. Yeah, neza. Urahawe ikaze mu kiganiro Explosive. Murakoze. Yes. Tangura turamukiriza abakunzi ba Explosive ubaramutse then cyo twinjira mu kiganiro nyezina. Bon, ndaramukije abantu bose bakora dukurikirana kuri no mwanya. Yes. Ndabiye ko tubakunda kandi bahisemwe neza gukurikirana ino chaîne. Yes. Chiro recharge Buja TV. Ego. Bero gushikira iyo uri muhira sometimes ugakurikirana Buja TV canke Explosive. Ya ntuka iki kiganiro kiri mu biganiro nkunda kandi Buja TV naruvuga ko gushika kuri no mwanya ariyo televiziyo nziza. Tuvyemeranye hano mu Burundi. Ubwo rero nibaza ko atari jewe gusa uretse jewe jenyene n'abandi bose nibaza ko ariyo televiziyo pour le moment bakurikirana cyane gusumba izindi kandi bariko baraturaba no muri kano kanya natwe uri mu baririmbyi dukunda muri Explosive. Last time twaragarutse ku bikorwa vyawe cyane na cyane kuri ino ndirimbo weruka gusohora iyi ndirimbo yo mu piano Summertime. Ni indirimbo waje ukungene tutatu kwiteze jewe dari lucky hano arasohoye amapiano deja urumva kuva na kera n'indirimbo bamyisohora ntiwibaze ngo vyaba ari za afrobeat zitambika cyane. Uri umuntu akenshi uri kuririmba indirimbo so atabari y'urukundo shiramo nyene urukundo rwinshi canke abari message ushatse gutanga ku yindi nciro zatubona uvuze ati no ntegeza kujana nibihe icyo kintu cyagujemo gute yumvire gute gusohora ano mapiano aha alors que uri umuririmbyi tutigeze tumenya muri bijya bintu menga uratweretse n'ibindi bintu nshoboye tutari tuzi. Bon ubwa mbere bwo je novuga ko ndi umupolivara umuziki kuko nakuriye muri chorale sanzwe mvuza ama instrument atandukanye gitari piano ikintu ntigeze mvuza ni battery gusa ariko nayo nibaza ko iyo ndabifatira umwanya nayo mba ndayivuza. Rero gituma mvuze ndi umupolivara nuko abantu benshi bamenyereye cyane mu ndirimbo z'ingwatira mubiri indirimbo z'abantu bakundana indirimbo zanditse cyane mu vyerekeye urukundo kandi ruri deep. So rero kwimvira gukorera muri no style novuga ko ubwa mbere bwo inspiration yatanzwe n'isamirizi kanaka yari yateguye competition mu bijanye n'indirimbo nziza ya Sama. Hanyuma rero maze kumva iyo competition baranyivita barambwira ati foko ugerageza guparticipa muri no competition kugira ngo kumbure mu bantu bashobora gutwara no prix. So baca barambwira ari ama condition barambwira ibikomeye hanyuma ndiyumvira ndavuga nti bon nibihe bintu biba muri Sama nibiki candavyegeranya ndavyandika. Rero kwiyumvira ino style ngeze rero ku kibazo wambajije kwiyumvira gukorera muri no style no kwera nariyumviriye ndavuga nti mbe ni ya style gushika no munsi niyihe style gushika uno munsi ikunzwe. Ikunzwe cyane maze kuvyihweza ndaraba sinoshobora gukora indirimbo ifise vibe ngo nce ndayikora muri zouk canke muri zaren bisanganye n'izoro cyane mvumenga nta vibe nziza bishaka kuzana navuga ntifuko ndayikora mu mapiano ariko naho nyene cyasanga nkiyumvira gukora amapiano full
biraza kunsaba ibindi bintu byinshi ndavuga nti ifoko ndaba amakoro nyene yoroshe amakoro navuga ari universel kugira ngo indirimbo ishobora korohera abantu mu matwi ariko kandi izane vibe ya afrobeat n'amapiano biri kumwe niko rero kuca turonka iyi ndirimbo mwumva. Yes, turaza kuyigaruka ko na cyane ko ari mu ndirimbo nibaza ko abantu benshi bagiye barumviriza bananatamba baranaryohererwa twaranayigize ko nagakomate nkuko nari nabikubariye. Dusubira inyuma gato muri carrière yawe. Jewe umuntu wese arafite indirimbo z'umuririmbyi akunda. Jeff indirimbo nkeneye yuko mu muco wayo neza yavuye he byagenze gute ubu mbona bizanebe nkundiye reka nkubwire icyawe ku mutima nubwo ndiko ndaririmba nabi oya ni bon je numva ahubwo numva ufite icyo yiziko kare mutama si cyane mugabo nimwe mu ndirimbo ku munsi wa mbere ndayumva ndabo ukungene nayironse kungene yashikiriye musore umwe yarayindugikiye ambwira ngo ino ndirimbo umu ex wanje yarambrotse mugabo wowe ndazi ko muvugana fasha uyimurungikire ucumwandikira munsi yuko ari ubutumwa bw'iwanje from the beginning to the end yumva ko ari jewe ndiko ndi exprime sinafata indirimbo ndayitereshaje kugira sinumva ibirimo simabe sanga arimo yo gutukana ndabirungika conscience avuga ati namurungika indirimbo yo kumutuka nayirungitse nta nayumvira iki hanyuma maze kuyimurungikira arambwira ngo mubwire ngo merci kandi yari bari baravanye ambwira ati mubwire ngo merci ndavuga kanashimye nanje reka ngende kukumviriza aka kantu gamuryoheye reka ngende kukumviriza cyane ngenda kuyumviriza kuva mu ntago gushika muherezo ikintu ca mbere vyanjemo nuko niyumvire ati uyu swat Arnovic ni baranditse no ndirimbo iyi histoire itegerezwa kuba ari histoire vraie igiwiwe yamubayeko swat naho numuntu yamwandikiye indirimbo nkuko twariko tuvuga amasanende ko yandikiye na Kadike aramuzanira ati no ndirimbo kuramo utuntu dukeyi umengira ufatanye n'ubuzima bw'ibintu vyakubayeko neza sinzi ndakeneye kumenya umuco winyegeje histoire the story behind that song. Yes, à vrai dire ino ndirimbo irimo partie nini cyane yo wanje ariko kandi ni histoire y'undi muntu ni histoire y'undi muntu ariko gusa iyo uririmba ibintu nawe harimo igice kinini cy'ivyakubayeko uyiririmba nyene wumva nawe ubirimwo cyane so ni histoire y'umuntu ni indirimbo nandikiwe n'umuntu yaduha ama histoire yiwiwe ya vrai kandi arandiha aramubwira ati jewe ndaguhaye no histoire kandi ndakuriha ugende ukore uko iyi ndirimbo yumva kandi urumva ko ari ibintu biri emotionnel birimo emotion irenze ndashaka ko iyi ndirimbo uyinkorera nk'ubutumwa utanze wewe rero caturicara na kuri the magic turakora ino ndirimbo ikizimeze gutya ariko navuga ko harimo natwe na jewe kuri the magic n'abandi harimo partie nini y'ubuzima bwacu dusanzwe tubamwo gukundana n'umuntu mukavana nibaza yuko kubakunzi ba explosive bo batazi iyo ndirimbo turiko turavuga tukaje nayo nshaka nimba tacho gutwaye ko wowe twinjize kandi dusubire dukumbuze kandi kugira mumve exactement ivyo turiko turavuga. Ubu mbona bisa n'ibinkundiye konserura icari ku mutima reka nkubwire icari kimbakiye kuva cagihe wansiga mu mwijima manje gushima ko wabaye best gift in my life ibihe twamaranye vyampinduriye vibe nakumenye ndi muto igihe kirashika ndakubona ijya mbere sinari nzi ko wampinduriye ubuzima ivyiza vyo gukundwa nanje nkavyisangamwo kalite zose nari niteze kubona ipfuza ko tubana nazigusanzemwo vyatanguye gahoro gahoro kutumessage mu nyuma haza kugukunda hanyuma ijambo ndagukunda riba riroroshe kukubwira kuko nari nzi
kakarofro ubu waragiye menya ko wambabaje sindabiguhora ubu nariyakiriye ndarekuye sinipfuza kukononera abantu rero kiyo baba bakunda byinshi je nakunze warawutwaye idahari nanane umutima wanje warawutwaye uri kimurikira ubuzima bwanje ngo sindembe warawutwaye gute warawutwaye Premier Refu yarangyoheye cyane igihe yasohora iyo ndirimbo navuze umuziki kuri Bora Beach kuri Bora bana umwanya wose wasanga ngiye kurundira kano karirimbo warawutwaye nagatura abakunzi ba Explosive bose afise abantu babivye barabatwara imitima yabo pole sana kandi congratulations urose umuntu awugutwara muga akawubungabunga akawufata neza ni sawa cyane do Arno uri umuririmbyi jewe namavuga yuko uri mu baririmbyi bambere bandika neza ego aho kandi bro umenga urugezo wandikako n'urugezo usohora kw'imiziki ntibingana bigenda gutube wandika nka kujya uririmba nka kujya hanyuma uzurasohora imiziki muri interval niniya nibaza ko ari na kimwe mu bintu bituma abantu bamwe batagenda barabona uburemerezi bwawe alors que twebwe abantu tuzi ibintu by'imiziki tuzi à quel point uri umuririmbyi mwiza cyane mbajije ikibazo kinkora ko kuko bon d'abord ibi bintu bijamwo imitahe myinshi ngira ngo pour le moment tutabeshanye indirimbo nziza ifise clip nziza irashobora kugutwara hagati y'amahera ari hagati miliyoni 6 n'imiliyoni 8 indirimbo imwe gusa ego kandi aho novuga ko twebwe hani wacu nitwe tukiri kuri prix iri abordable ego ishoboka so rero birasaba ko umuntu aba afite support mu mpande nyinshi zitandukanye surtout je novuga ko nk'abantu boroherwa cyane ari abantu bafite ama management ya vrai meza nk'abajya ba diwani canke aba bandi ba artiste bari mu malebo so novuga ko ari bo bantu bashobora koroherwa gukora audio nziza ise qualité hanyuma agakora na clip video nziza rero urumva nko ku bantu twebwe wimenya uri kurakora ivyo bikorwa vyose ntivyoroha rero ubonye nkozo no munsi ukabona haraciye ka interval kanini katari gato so kuvuga ko ibikorwa vyo gukora bitahari canke vyo gusohora bitahari ahubwo gusa nuko hariho uburyo butanyorohera kuronka kandi hariho level maze kwishika kusanga bigoye gusohora indirimbo ko nyene ata video ifise canke ata visualize ifise ukaca usanga ntibikoroheye ukaca ubona ko vyiza umanze ugatekereza ukarindira nico kibazo inyuma dusuye inyuma gato hariho periode wigeze kuba usohora indirimbo nyinshi muri kahise kuragerageza kurabona ko kijya gihe hariho wari ufise uburyo hariho wari ufise uburyo bwinshi ugereranije n'ubu bon kijya gihe wari uhagaze neza garo no gusumbuka kijya gihe no pole ndafise kijya gihe cyose icagiye bon mu bisanzwe nikijya nyene nari mpejeje kuvuga novuga nk'indirimbo pole nibaza ko nayikorewe na John Elar na Igbana barazi uburyo twaronsemo uburyo bwo kugira ngo dukore ijya clip video indirimbo yarasohotse ari audio gusa hanyuma indirimbo iba hit song hanyuma Igbana arambye ati birakunda canke birashoboka yuko dukora video yayo baca barampa ama strategy canandikira abantu ndababwira ati Jeff indirimbo meze gutya ni mumfashe bigenda uko hanyuma hacabaho umutipe yitwa PDK aba muri Etazini yarari hano aje gukora filme yiwe hanyuma yari yajazanye ibikoresho vyinshi kandi vyiza nawe amaze kumva iyo projet cyavuga ati nanje nterereye ivyuma abandi nabo ni barabi ico bashaka kugufasha bajya ba excellent mubona n'abandi bitwa ba Bobby n'abandi muri famille bitwa ba Artemo baca baramfasha baranterera uburyo buboneka uko zanda yafise burya nagenda zikora muri iyo nzira nyene ariko
novuga ko muri iki gihe naco biragoye abantu babona urumva ufise amahera oya tukatubwisha biragoye ku bantu benshi batabizi uri mu baririmbyi ba mbere Bujumbura bagendera mu modoka nziza. Merci. Urumva uri no ku bantu batabimenyereye agendera muri Benz, agendera muri Mercedes kandi nacagiye igitoro cyari cabuze wewe twaguma duhura ariko aragenda je nkibaza ati none uharuye ningiye ko zi Benz kuninwa habe ni modoka twagutega waje progress irasumba progress byavyo papa Benz iranwa Benz ni abantu baba bazi yuko bahagaze mwira kuri gatatu atabibazo bafise so ubu uhagaze barakubonye use Benz baheho lifestyle nziza kiriya gihe tugihura muri sikira so peut-être twafasha akabajaji canka akamoto twaguma tubona imiziki je hageze igihe nibaza ati abaririmbyi bacu iyo bateye imbere mu buryo bacika intege mu muziki kubera ko baca bagira izindi mindset za business bakabona umenga uno muziki nayo bariko barakura mu bakanka ko investisa ahantu bataza gukura ayo mahera yabo vyihuse eske naho nivyo bavyavuye kuri ico cyo kuvuga ati eske investisa amahera ndaza kuyagaruka bon jewe je novuga ko biratandukanye cyane nico cyumvira abandi ngira bakorerako yes jewe muziki ndawukunda ni ikintu niyumvamwo kandi biranezera cyane iyo nakoze nk'indirimbo nk'akarore nk'indirimbo ndarekuye iyo mpuye n'umuntu nkumva arambwiye ati wow indirimbo yawe yarankoze ko muri ubu buryo je mba numva ko naho yoba uwo muntu umwe gusa naba nkoreye nakoze hanyuma agashima iyo ndirimbo je mba numva ko umutima wanje washikanye icyo nashaka gukora kuri nose so jewe rero kuvuga ngo ubu noba ndi muri lifestyle nziza ntacyo mbuze kandi nivyo nta mu bintu bikenewe mu bintu ariko karavugwa ni arazi ndabwira ikiza cyavyo birangyoye kungera ubuze kandi nivyo yego cyo sometimes mbona umenga bagiye baririmbyo babayeho life mugaba bakaguma barira oya je vraiment sinido jewe nta ntege ndimwo ikintu ushaka gufungura ndagifungura canka ushaka kuja ndahaja cyayi ikintu nifuza gukora ndagikora ariko gusa kuri iki kintu ca music ikintu kijanye na investissement hariho intambwe umaze kuyishikako utaguma we investissa nkuko we investissa kare investissement ni ngombwa ibifise ukuntu iduga ko bivanye n'ahantu ugeze ndagwa nk'akarorero umuntu amaze kugendera muri V8 canke amaze kugendesha V8 biragoye aho kubandanya imbere urumva ntambwe abagezeko biragoye ko aca asubira inyuma ngo agaruke hasi aje gutwara usanga reka twara probox nibaza ko ico kintu kigoye canke kitanashoboka dayero kiretse iyo habaye guhomba nyene guhomba hariho shit ishobora kuba muga no muntu abababaye tu abakomeretse rero urumva ibi mu bitahure nuko hari ahantu ngeze umuntu arakuraba peut-être ugasanga wa muntu naho uransaba support uno munsi nanje hari ukuntu dusigaye dufashanya mu by'ubuzima biba bigoye kumwaprosha kugira ngo ndamugire ngo nka support yo miliyoni canke 2 miliyoni kugira ngo nkore iki kandi nawe abona ku maso yiwe ku maso yiwe ningene je ngaragara abona lifestyle yanje nagira ucukoresha ajya yiwawe hari mu kiganiro yitsaga avuga ngo umuntu ajya gukopesha ngo yambaye shenete yarisha canke inzahabu kwagenda gukopesha nka 300,000 wambaye shenete y'imiliyoni 5 barayaguha canke nibayaguha je nigeze kuja gusigurira nivyo nyene ikibazo kuraba rero iyo miduga tukayidandaza nigeze kuja gusigurira umugambi umupapa umwe ndamubwiye ati je nkeneye korora nange nshaka korora inkoko ndamubwiye ati je nshaka korora inkoko projet ndayimusomera aramubwiye shaka ufashe tutufaranga nzotugusubiza kugira ashobore gukora acambwira ngo chokirato wambaye nangaye canabwira ati nakiguze 170 iyo shati wambaye nangaye ndamubwira nayiguze 50 ipataro ndamubwira nayiguze 180 ati wambaye umutahe wose acambwira ati haru ayo ya mahera wari kurasaba ubona utayafise ngaho utayambaye
tout simplement genda urazigurisha izo mpuzu reka kungora wariyenze waraziguze bidakenewe so nibaza ko nawe arivyo bigushikira byo kumva umenga barakuraba ukuntu hagaze mugabo barano bishitse uko nawe ukoresha yiwawe mugabo kaguma uduha ibikoko ego bon juste kuri ico kintu ndiko nda ubisanzwe uri kurihweza ku isi ahantu isi iri kwiraja n'ahantu aba artiste bageze ugiye kubiraba aba artiste ku mwaka arashaka kuvuga ati uyu mwaka nzokora video zizimvye zibiri canke imwe ahandi ibihugu vyose ubu bariko bakorera ku ma visualize ibihugu vyinshi aba artiste benshi bakomakomeye hanyuma kuko ubundi bw'ibintu niko bitera umunsi ku munsi ibintu biraduga ugasanga abandi nk'ama clip video ugasanga bari gukoresha za 300 million video imwe twebwe urumva rero turacari hasi ariko turi hasi ku buzima bwo ngahi wacu nyene si hasi kuko nubwo buryo urumva natwe buratunanira kuronka kandi turi ngaha kuko ubundi bwo natwe ingene tuyaronka canke ingene tuyinjiza n'amahera atazi no munsi canke ejo rero nico gituma ahanini usanga tuvuga duti ababosi abapatro canke abantu babishoboye baze batwegere dukorane canke abo twegera nabo bagerageze kumva ivyumviro vyacu kugira ngo kumbure ubu buryo twebwe tuba twifuza ubunyene tuburonke dukore hanyuma baba bosi nabivyo bifuza nabo nyene kugira ngo ubuzi twese dushe kumfashanya iyo uri kurandika indirimbo umuntu wese abarinzi benshi baba batandukanye muri industry hari uburi ari karandika indirimbo avuga ati jewe nataka ni pige hit urubiti riba rukubita neza ubundi avuga ati jewe nkeneye ijwi ryanje rize kuba rirongora ubundi nkeneye cyane inyandiko indirimbo yawe uyisantra ikintu nyamukuru ubushaka gushiramo ingufu cyane baricara imbere yuko indirimbo isoho akantu ka mbere wumviriza ati nofuma niragize utundi mugabo kano kantu kabe kari dope kabarakaye kenshi bon jewe ndiko ndandika hanini niyumvira kuri text kuko jewe muri secondaire nize lettres modernes donc ibintu bijanye n'indimi rero iyo uri kurandika ntiwiyumvira ku ijambo rimwe gusa nk'ubu novuga nko kuri indirimbo yanje nshasha Summertime ntiwiyumvira gusa kuri Summertime wiyumvira eske muri sama nibihe bintu nibiki ibintu biba muri sama nivyahe bibaza abantu bahura navyo muri sama nivyahe vyiza abantu bahura navyo muri sama kuvuga uriyumvira kuri kuma avantage n'ama inconvénients vyose ukagenda urabikorako hanyuma mu gutora titre rero niho hajya ucurabuti ibi bintu byose bihagaze kuki nikihe kintu bihagaze ko bino bintu tusanga rero nk'indirimbo Summertime atari indi jambo wari kurihereza nka titre atari Summertime iyo abarinzi yo shari ko barasohora indirimbo hari abavuga ati je nkeneye ko indirimbo yitinga nkeneye gukora hit song ubundi akavuga ati je nkeneye indirimbo nkore izo gira ibihe binini byinshi cyane mu bantu itazova mu bantu akenshi ari ama hit song ashika mugabo nyuma y'imisi mike yagaca mu bantu gasanga yarenganye n'indi ndirimbo wanashaka itabaye hit kuri rwa rugezo mugabo idapfa igumaho umuntu akuzana indirimbo zibiri yazanditse imwe uri sure ko izoca ihitinga igafuta igihugu n'indi uri sure yuko itazohitinga cyane mugabo imitima y'abazoyumviriza bazokwama bayifise mu mutima wotori yahe muri izo zibiri jewe notora izo mari gihe kinini kuko iyo ni kuzanira ibintu byinshi ni kugumiza ku mwanya je kuko nkundi ko ndaraba jewe ni gake nkora indirimbo icishika hitinga cyane ni gake cyane jewe indirimbo nakoze mu myaka 3-5 iri nyuma umuntu nzarumva ariko arayinyibutsa uno munsi yakambye ati ya ndirimbo sinshaka kumara iminsi 3 ntayumvirije kubera ko ni indirimbo zamaho ni indirimbo uko yumvirije ufise utuntu dushasha umenga uri ko urumvamo kandi atakintu cahindutsemo rero izoje kuri jewe numva ari zo ndirimbo nziza cyane zikenewe kenshi ariko kandi rimwe gusa na hit song zirakenerwa kuko nazo ziratuma umuntu
muri uwo mwanya aja ku mwanya aja ku rugero rw'abandi bantu bariko barasohora amahiti ariko je vraiment I don't care about hits gusa je ndakunda good song impact good song ndakunda kwinjira mu mitima y'abantu